gushimira muyagire n'abandi bakuninaze zobayimiriza bose bagutera impundu zo gushimira muyagire n'abandi bakuninaze. Gira sogereza igira iteka gira huba wubahwe. Turi ku munsi wa mbere turabifurije mwese gutangura iyi ndwi mu mudiho w'urukundo n'iteka. Ikiganiro ni Pati ndakwibarize, jewe ndakibashikiriza ndumukutsa kivi kuri no mbonesha kure. Uwo dusangira kino kiyago nawe ni Patiri Inyasi Nkurunziza. Ndabasabe ntimwibagire gufyonda kuri sabone no gusangiza abandi iki kiganiro. Amahoro neza Pati. Amahoro cyane. Gira iteka. Turisangire. Ego mwindwi mwayisozereye neza. Yego cyane twayisozereye neza kuva ku munsi wa gatanu. Urazi ko kwa gatanu tuba twamaze kwinjira mu mwaramo muri weekend, umushaha wa Yezu, umunsi mukuru uhambaye cyane twibuka aho tuvoma urukundo, ikigega c'inema zose, ukaba n'umunsi mukuru w'itagatifuzwa ry'abasaserdoti. Ngira umunsi mukuru mwiza. Umunsi mukuru mwiza Pati. Ego turabifurije mwese abasaserdoti umunsi mukuru mwiza. Murakoze cyane kuko ubweranda bwacu bugirira neza mwebwe, ariko kandi bukabanza kugirira neza na twebwe. Hanyuma rero kuwa gatandatu naho twiriwe turahimbaza intsinzi z'abana bacu hirya no hino, imiryango yitaba ubutumire, n'ukuri byari biryoshe cyane aho abantu bahura bakaganira, n'ukuri urubanza kamara karyo kugusubira kuganira twakera, ugasanga abantu b'inshuti bari bamaze imyaka 20, 25, abavyeyi bakabona abana bakabona abuzukuru. N'ikintu gihimbaye gose. Jaho nari mperereye muri Orebro twararonse n'akaryo ko kugira imisa yo gukenguruka, si ikintu tumenyereye hano i Buraya, kuko hano i Buraya gukengurukira Imana bigenda biragabanuka, umuntu akaba ari wafata ikibanza cane gikomeye. Ariko rero niyo evangelisation, nibwo bumisionari, abavyeyi bavuganye n'umwana twararonse akaryo ko gukengurukira Imana. Hanyuma rero no kuwa Mungu tuca tubandanya duhimbaza umunsi w'Imana ugira 10 mu mwaka w'amasabamana B. Vyari bihimbaye cyane, naho nyine urazi ko umunsi w'Imana n'urubanza rweranda, n'urubanza rukomeye, aho dusubira kwegeranira imbere y'Imana igasubira ikaturema ukundi gushasha ku bwa Ukaristiya nyeranda duhimbaza. Abandi nabo bagakorana basenga ugutandukanya, ariko insiguro niyo, abantu bakorana ku mpera y'indwi kugira ngo Imana isubire ibagabire ubushasha ku mutima no ku mubiri. Yego urakoze cyane kudusangiza ibyo byiza mwabayemwo muri iki gihe. Novuga ngo ni icisarura cimbura, amadiplome, abana babatizwa, abana bariko bararaganira basangira. Ego cyane turifurije iminsi mikuru iyo miryango yose ibandanye yinovura ivyo vyiza. Ego uratubwiye ko ejo wari umunsi w'Imana ugira 10. Ego aho tuzirikana umunsi w'Imana tukawakira, ariko hariho utubazo Patiri abantu bakunze kubaza. Nk'ubu hariho ababajije ati mbega iyi minsi mikuru yabaye umushaha wa Yezu, ubutatu bwiranda ko ata hantu bayibona muri Bibiliya, mbega iyo minsi mikuru hari icyo musigurira abakirisu ingene yabayeho ko kera ngo sinzi. Ego cyane urakoze rwose. Nobica gusa ku masonga kuko ngira tuzoronka akaryo kukubisigura neza, kanatsinda iki kiyago si cyo gusubira kwigisha cyane, n'ikiyago cyo gufashanya gusa. Turuhukire mu Mukama, duheze dufashanye kubandanya indwi tugenda turibera, na cyane ko wari umunsi w'akaruhuko kuri mwebwe. Ego tuzobironkera akaryo, ariko ico novuga gusa
ayo majambo Sainte Trinite, Sacré Cœur, uko yubatse niyo twovuga ko atanditse uko muri Bibiliya. Ni nk'imisa, imisa Eucharistie, ntawe usanga canditse uko nyene, ariko ico bisigura Sainte Trinite, ubutatu bweranda, Mana mwana yamanye na Data, niwe yaduhishutse ko Mana ari Data, aca tubwira ati kandi ngira nsubire kwa Data, tuzobarungikira mutima mweranda, azobamenyesha ibya Data na mwana. Urumva emwe, biranditse. mwashitse hagiye mu ngiro ivyari bihari, Ibi byari bihari, gusangira bitugora gutahura inyandiko nyeranda, ivyanditswe vyeranda biri muri Bibiliya. n'ayo majambo biba bikoranirijwemo, hariho avuga ati oya, ayo majambo yagizwe n'abantu. Hanyuma kandi iyo minsi mikuru ryabaye itegeko ry'umupapa kanaka atanguza iyo minsi mikuru. Kumbure ntibarabe iyo minsi mikuru iba yarazananye, bayihamvye muri Bibiliya. Mugabo ikintu cose kiragira intango Pati. Ego kiragira intango, ego cane. Rero birahari, gusa amajambo vyanditsemwo niyo udasangamo, ni nka kurya kwa Noel udasanga iryo jambo gutyo nyene ryanditse muri Bibiliya, ariko ivuka ry'umukama riranditse neza. Ego Pati, ibibazo vy'ukwemera biguma ari vyinshi, no hariho uwabajije ati mbega hari ico mwotusangiza ku gicumuro c'inyanduruko? Isiguro niyo nyene, n'iryo jambo igicumuro c'inyanduruko canke péché originel kitanditse muri ayo majambo, ariko ko umwana w'umuntu muri we afise impengamiro igwanya iciza. Ivyo ntiturinda kuja ku bavyeyi bacu ba mbere, ku ntango y'irema umwe wese aravyibonerako, no muri Bibiliya tuguma tubibona. Rero harya abakidondora muri kirya gisomwa twazirikanye kuwa Mungu mu gitabo c'amamuko, ni ukurya mwanditsi mweranda banditse muri Bibiliya bose bari bohejwe na mutima mweranda, yahejeje akazirikana hanyuma mu mvugo ya Bibiliya imeze nk'umugani, agaheza akaduha rirya jambo ry'Imana. Umugani ugana kariho. Ego rero naho nyene inyishu ndabaha ni yayindi, péché originel nticanditse gutyo nyene, ariko sinibaza yuko umuntu kugira ategera igicumuro yorinda kugenda kure cane. Ni hamwe abantu dukunda nyene kwigira abantu Igicumuro kiba muri twebwe. igicumuro turagendana, ntitworinda abize teologiya bakidusigurira cane. Ego murakoze Pati, reka ivyo vyose tubirindire mu kiganiro mwatwemereye ku bijanye n'ukwemera. Gose Hano muraduhonja gusa tugasigarana inyota, ariko turakirindiranye. Gose twaranabemereye ko tuzoza i Burundi, turafise abasaserdoti banonosoye ibitandukanye, Bibiliya, ivyo ekleziya yemera kuri Yezu Kristu, kuri Data, abo bose tuzobatumako. Mbere na jewe nzoheza ndabafashe gutegera ukuntu dushobora gutegera ugutandukanye, tukaba mu migwi yo gusenga itandukanye, ariko tugashobora kuguma turi mu kiyago kitwerekeza ku neza, kitwerekeza ku Mana. Rero nukuri iryo sezerano tuzorishitsa. Ego banywanyi ba Action Vibes TV, ikiganiro ni Pati ndakwibarize. Turaganira ku tuntu n'utundi tudufasha kwigumira mu mudiho w'iteka ry'abana b'Imana, dufatiye ku ijambo ry'Imana tuba twazirikanye ku munsi w'Imana. Pati, aka ni ka kanya keza ko mwotuyagira canke mukadufasha inyifato yodufasha kwigumira mu mudiho w'abana b'Imana muri ino ndwi. Ego cane,
kubahimbaje umushaha w'Imana nta umushaha wa Yezu n'Imana nyene. Ego. Tugume twisaba tuti Yezu ngirira umushaha usa n'uwawe, umushaha uvamwo ivyiza, uvamwo amazi y'umusarara. Nta handi tuwukura rero atari kwa Yezu, ko Yezu n'Imana. Nico gituma twe tudasenga abantu, umuntu hari igihe ushobora gusanga harimwo akasoro. Rero abahimbaje kuwa Mungu umunsi mukuru w'umushaha wa Yezu, bibuke uyo mushaha bawiture, kandi abawitura bacaronka n'ingabirano yo kwirega. Ngira tuzokigarukako. Hanyuma Ego. natwe twahimbaje indwi y'icumi. Ndabaha utuntu tubiri kandi dusanzwe cane. Igisomwa ca mbere catwibukije ingene vyagenze Adamu na Eva inyuma yo kurya ca camwa, aho umwanditsi aba ashaka kutwereka kuva bashatse kuba Imana, bashatse kwigenga, ata Mana irimwo mu buzima bwabo, ingene ibintu vyaciye bibononekarana. None ico gicumuro rero naho twabatijwe kiguma kiraho, abantu tuguma tugerageza gukuramwo Imana mu buzima bwacu, niyo ntango y'igicumuro. Ubwishime nibwo buvyara ibindi bicumuro vyose. None muri ino ndwi Mukama, ndahakanye shetani y'ubwishime. Mukama, ndahakanye shetani y'ubwishime. Niwe ukwiye gushima, ni wewe nkwiye kurabira ku vyose. Urumva ko utwo dusabisho tworoshe? Turoroshe ariko kudushitsa tukaja mu ngiro ntitworoha. Nico gituma abanonosoye ivy'Imana avuga ati uza urasubiramwo, turasubiramwo, kandi ugasubiramwo n'umutima, atari ugusubiramo gusa ku munwa, kugira ngo uko usubiyemwo ni kubona ubwo bwishime, ko ubwishime bwacu buratandukanye. Hari uwoshobora kwishima ku kirato, hari uwishima kw'isaha, hari uwishima ku mishatsi, hari uwishima kw'ibara ry'urukoba, hari uwishima ku bwenge. Ivyo rero ni ivy'inyuma. Ugiye indani hoho hari ubundi bwishime usanga. None Mukama, ndahakanye shetani y'ubwishime. Ko uzogenda urabandanya muri ino ndwi, uzoshirako n'ako kantu kagutuma wishima. Hanyuma ko Yezu yabwiye abo bavukana ati inshuti zanje, abavukanyi banje n'abakora ishaka ry'Imana. Ego, nico dukunda kuvuga ati kugira abagenzi beza. Dusabe Mukama uti Mukama, mpa kubera abandi umugenzi abashira mu ishaka ryawe, kandi nanje umpa abagenzi barondera ishaka ryawe. N'umugenzi kumbure mpfapfe wawe, uheze umusabire ko mwohurira kw'ishaka ry'Imana, kugira ngo ntitubutugwi duhurira kugira nabi. Nta numwe yipfuza abagenzi babi. Abagenzi beza rero gisigura ababa mw'ishaka ry'Imana, inshuti za Yezu, abavukanyi ba Yezu. Mukama, mpa abagenzi beza. Utwo tubiri. Mukama, ndahakanye shetani y'ubwishime. Mukama, mpa mbere abandi umugenzi mwiza, bereka ishaka ryawe, umpe n'abagenzi bashira mu ishaka ryawe. Urakoze cane, reka tugende tugwane Ego. navyo. Ego, imbere yuko dusozera, uhora utuganirira utuntu n'utundi two hirya no hino tudufasha kwigumira mu mudiho w'abana b'Imana. Hari ico mufise mwodusangiza uyu munsi? Ego, nari mfise twinshi ariko ndabona ko akanya gasa n'akaheze. Reka ngumye kimwe. Umuvyeyi wacu Papa ariko arahezagira abantu hariya kw'isengero ryitiriwe Umweranda Petero i Roma. Yaragarutse cane ku ciyumviro c'amahoro, co gusabira amahoro, c'inama y'amahoro iriko irategurwa n'igihugu ca Jordania n'umwami wa Yorodaniya, kumwe na Egypte n'umunyamabanga mukuru wawo. Niko murabona ibiriko biraba muri Gaza ko biteye ubwoba. Kuwa gatandatu twari twagize umunota umwe, itariki 8, umunota umwe saa 7, ukuvuga ati dushaka amahoro, twibuka imyaka 10 umushikiranganji wa yari perezida wa Israel Shimon Peres bahuye na Bartolomeo wa mbere arongoye Eklezia y'i Constantinople, abakirisu
hanyuma na papa wacu hamwe na Mahmoud Abbas umukuru wa Palestina bari bahuye hamwe. Urumva ko ari abantu batandukanye ariko byerekana ko Imana itanga amahoro muri ubwo butandukane. Rero niko kantu no basangiza muri ino ndwi dusaba amahoro. Twibuke Congo, twibuke Sudan, twibuke Somalia, twibuke ego twebwe nk'abanyafrika ntitwibagira hano turi Ukraine, Gaza, ariko kandi niyo twataye uruzogi tugaheza tukanafasha n'abana bacu kuyibuka iyo Afrika muri ivyo bihande byose usanga ata mahoro ariho. Rero muri ino ndwi dusabe amahoro, nta wundi tuyasaba atari umwami w'amahoro, ni Yezu Kristo, kandi tuyasabe mukuri. Kuyasaba mukuri bisigura iki? Biroroshe ko ndayasabira Kongo, biroroshe ko ndayasabira Gaza nkabivuga mu majambo, ariko umuntu azogerageze araba ati mbega uwuri iruhande yanje, umupfasoni wanje, umushingantahe wanje, kuri jewe abakristo, ubwo ndabaha amahoro y'umukama. Tuzogerageze, ni nema duhabwa n'umukama, ariko umukama yamagira abo akoresha. Barahiriwe abaharanira amahoro ko bazokwitwa abana b'Imana. Nako hariho utundi twinshi, ariko reka twubahirize umwanya abakunzi bacu badusabye uko ikiganiro coza kiramara. Ego, urakoze cyane, turakengurutse. Ego Pati, turagukengurukiye ukuntu wamudufasha mu gukuza, mu kuduza iteka ryacu, iteka ry'abana b'Imana hano kuri Axiya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryacu, iteka rya twese Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Mwibuke ko ihangiro, icifuzo cacu ari uku kwezi kw'indwi kohera tumaze gukwiza abanywanyi bashika 1000 ndetse n'abarenga. Rero tubasabe mubandanye mufyonda kuri sabone, musangiza abandi ibiganiro byacu, kandi utuyagire nawe mu kugira ico uvuze mu rupfasoni rw'abana b'Imana, abantu bafise iteka. Gira iteka muri abana b'Imana, tuzoba dusubira. Bye bye.